Nyakubahwa Umukuru w'Igihugu, jewe ndi ngaha mu Bubiligi, murazi igihe navuye mu Burundi. Nimwa mutabizi, hariho abahanuzi bababwira jewe ingene ndi ngaha ingene navuye mu Burundi. Rero murumva n'ingene mvuga, jewe urazi ijwi ryanje kera, urazi ko twavugana, ijwi ryanje ntiryarire, hari icyabiteye. Jewe rero nkagira nti nukuri jewe natwe kwicwa narahekuwe abana, mugabo gushika n'ubu nta butungane ndaronka, nashaka no gutaha mugabo ntahata butungane naronse, ninataha babandi bakwa kunyica bakagandagura abana banje nzoba banabo. Aho rero ngira nti jewe ngiye ngusavye muntunganirize, ndasavye ubutungane kuko nejo bundi nabakurikiranye murira mu kibanza cy'abarundi kubera abarundi baratunganirizwa. Igihe impunzi zataha nakora ku mipaka y'u Burundi, twabona ingene tuzitahana tukadishikana amakomine yabo, abamusitanteri bakadubahiriza bakabasubiza mu twabo. Enda n'ubu nimufata iyo ngendo zijya mu nzi z'abarundi nacyo ziriko ziragorerwa muri ibyo bihugu, bariko barapfa barabishwa n'inzara, mufata imigambi myiza zijya mu nzi zeke gutotezwa, hanyuma zisubire mu gihugu cyabo. Mugabo ku buryo je nasanze hamwe no bavuga nti abantu bose baje mu munyororo umunsi ho kwinjira nk'ibihumbi 5, kuko bakubwiye nkoda kubivuga ngo ni made in mistakes. Ejo tubanatevye ndavuga nti abarundi ni twebwe nyene tuzohinduka dukiza Burundi, ntawe woronka muzima. Ahubwo avuga ngo vaho ndahaje, arashobora kuza guteranya ngo naka n'umusuma naka nibi kugira umukure gusa ngo ahaje. Sanzwe ndo Murundi navukiye mu mahanga, nkurira mu mahanga, n'ubu unye za n'ubusaziye mu mahanga. Rero ikibazo canje cerekeye nkuko hejeje kuvuga yuko tukiri mu mushinge, turiko turimba umushinge ku barundi baba mu mahanga, nubwo ntabavugira bose bo ntari umuvugizi wabo, ariko ndumwe muri abo baba mu mahanga bipfuza kubaka igihugu cyabo cyabibaruza. Nubwo turi mu mahanga, umutima wo kubaka igihugu cyacu turawufise, mugabo rimwe na rimwe hari gihe dusanga hariho amabariyeri. Tuzogira amafaranga twahora dukoreshereza nga tuzoza kuyakoresha mu Burundi. Turarushe kabisa 20 ans utexploiter terrain amahegitare birababaza, kandi bo baguma bicira ibiti bagira ivyo bashaka byose. Tugira amahoro. Rewe nyakubahwa barantoteje gushikaho banteranya n'umukuru w'igihugu. Nagomba kubashimira bimwe bivuye ku mutima. Mwebwe mu mpaye ijambo abashimira umenga ni gwa gasore ahaye ijambo Burundi mu makungu. Ico ndabashimira cyane nuko umunyagihugu mutoya mumuha agaciro ntangere. Rewe nyakubahwa barantoteje gushikaho banteranya n'umukuru w'igihugu. None baguteranije n'umukuru w'igihugu, imfizi zibiri iyo baziteranije ziragwana. Mugabo haraho bishika imwe ikarabi yindi iti jewe ndabona ko ntayishobora, igaca iyanyaga igahunga ikiruka. Nahora mbona ziriko ziragwana yirutse itayisize yishikiye no kuyishahura yarishahura. Urumva rero jewe banteranije n'umukuru w'igihugu kubera tutogwana ngo ndamushobore, naciye mpitamwo guhunga igihugu. Nyakubahwa President, jewe Umurundi navukiye mu Burundi ku ntwaro y'abazungu b'Ababirigi.
intwaro y'abazungu b'abadagi ntayo nabonye. Intwaro z'abami nabonye ni intwaro y'umwami Mwambutsa 4 n'umwami Ntare 5. Ndavyibuka kuri Ntare 5 umunsi bamwimika, jewe badata na badata wacu bose bagiye ahantu bamwimikira ngo Imatana. Ahantu ndibuka ko bavuze ko ari Gitandu, ni muri commune y'Imatana. Barigavye baragenda kwimika umwami Ntare wa 5. Hanyuma igihe Uburundi bwikukira, jewe nariho kandi nari inkuze. Mbere ndavyibuka n'uwaturonkeye intahe y'ukwikukira, umuganwa Rudoviko rwa Gasore, le 20 septembre 1961. Bambwiye ngo ngerageze gucagagura muntu nyakubahwa ambassadeur jewe aranzi. Mpora ndamusaba umubonano mugabo nkamuha condition. Ni nyakubahwa ambassadeur, jewe ndabasavye umubonano kandi ndabahaye mu ndonderere umwanya. Mumaye umubonano mume umwanya uhagije. Ico kintu ndakimushimira, yarakimpaye. Mbere n'iryo kete mubona ndabandikiye, jewe nari ndamweretse amakete, ikete nandikiye procureur général de la République, na kopi kwa premier ministre, na kopi kwa ministre de la justice, yerekeye akarenganyo nagiriwe. Nyakubahwa ambassadeur niwe yamanuye ati ahubwo wo kwandikira umukuru w'igihugu ukamusaba akakurenganura, kuko nari mejeje kumwereka ingene vyagenze vyose. Jewe navuye mu gihugu nkora muri Université y'u Burundi. Hanyuma muri Université y'u Burundi niho nize ubwa mbere. Igihe niga kuri Université y'u Burundi, l'université était vraiment le milieu de référence, le milieu d'excellence, du savoir, de la recherche et de la culture. Inja gatoyi nagomba nguciremo gatoyi. Wavuze yuko iyo usavye umubonano ambassadeur umusaba yuko aguha umwanya ukwiye. Yego. None nabonye yuko ubusavye ababene gihugu bari ngaho baguha umwanya ukwiye. Ubu si jewe. None bakwemereye yuko umara isaha uri kuravuga. Bakwemereye. None ko bamaze kwitwara. Okay. Ubu ryakete ndaribonye. Muraribonye. None ukurishikanye ngaho tugiye rero kugica turikora. Ntuwavuga rero ngo ngaha ngo nca ngenda ndaruciye. Oya. Urazi ko mwama muvuga muti mwamagirwa n'abagabo. Rumva rero naje sinshobora guca ncurubaza ntabaje kurutohoza neza. Rumva rero shaka kureye kwirigura ruburana ko abishikirije. Nibaza ko ari sawa. Nikindi kitajanye n'ivyo. Muri iryo kete ubutungane bwaraciye imanza zibiri, harimwo 2 copies de jugement, harimwo 2 attestations de non appel, kuvuga yuko izo manza zabaye ntabanduka. Mugabo le ministère public a refusé de procéder à l'exécution des jugements rendus. Hanyuma aho murabona ko nituye umukuru w'igihugu Nkurunziza. Murabona ikete ngaho ririmwo, harimwo yuko Nkurunziza yabonye ikete giwanje, kandi le cabinet du président yandikiye ministère de la justice. Rega nakubwiye nta numwe ariko ibirego vyawe watwavyakiriye kandi tugiye kubitunganya. None urumva yego azakaho wahejeje. Ahubwo narashize ko boîte postale yiwanje, narashize ko mail yiwanje, uzome inyishu
par la voie administrative muzoba mukoze ndabibasavye ko mubonye ikete muzonyishura ndabakengurukiye cyane. Nyakubahwa umukuru w'igihugu mumbabarire ntimwari mwantoye mugabo nikubera ndiko ndihuta ngoma nje guhamba umutamakazi Burundi ngoma nje gufata indege ndamutahukane. Ikibazo je mfise sinteba ikibazo c'igisoda kitubereye mu itongo ryatwimye accès ivugizo Makamba muri commune Gikuzi. Donc je nitwa Barabondeka Prosper ntuye ngaha mu Bubirigi urumva haciye imyaka 18 20 irenga bataduha accès kandi amakete abisigura neza dufise n'ibipapuro dufise n'ibimpapuro zose bo batandika igipapuro kimwe bafise kandi twebwe tukaba dufise ibipapuro kandi n'amakete y'abasoda bandika bavuga ko hari anuzeye intérêt privé et intérêt public. Ndabasabye nyakubahwa ico kintu mugifate ku ntuze mu muzompa inyishu kuko turarushe kabisa 20 ans utexploiter terrain amahegitare birababaza kandi bo baguma bicira ibiti bagira ivyo bashaka byose. Tugira amahoro. Ntangure gukenguruka nyakubahwa mukuru w'igihugu kubwo kunyemerera kumpakanya ngo mbashe gushikiriza ikiri ku mutima. Ku mazina nitwa Mugisha Patrick, sanzwe ndi Murundi navukiye mu mahanga nkurira mu mahanga n'ubu unye za n'ubusaziye mu mahanga. Bise umufasha umwe bise abana 5 sanzwe ntuye mu mahanga. Kenshi abana bama bari kubambaza ati papa iwanyu ni hehe turifuza kuhabona, ariko rimwe na rimwe hari igihe usanga inyishu dutanga zitaba zihagije ku bana tuvyarira hino mu mahanga. Rero ikibazo canje cerekeye nkuko hejeje kuvuga yuko tukiri mu mushinge turiko turi mu mushinge ku barundi baba mu mahanga nubwo ntabavugira bose bo ntari umuvugizi wabo, ariko ndumwe muri abo baba mu mahanga bipfuza kubaka igihugu cabo cabibaruza. Nubwo turi mu mahanga umutima wo kubaka igihugu cacu turawufise, mugabo rimwe na rimwe hari gihe dusanga hariho amabariyeri kuko utamenye iyo twaje tuva itumenye inkomoko yacu, nubwo hoba harimwo abamenye inkomoko yabo. Twakwibaza jewe kwizina giwanje nibaza n'ijya barundi nka benshi bafise ikibazo nk'icyo yifuza kugenda mu Burundi cange abarundi baba diaspora baba hanze turifuza kugira ico dutereye mu kubaka igihugu cacu. Rero nkaba nipfujije gushikana aka kababaro canke akabonge noba mfise canke umuryango wanje ufise canke abarundi bameze nkanje canke bameze baba diaspora bandi bifuza kubaka canke kugira ico batereye mu gihugu cabo. Nakwiyumvira ati kumbure nk'umukuru w'igihugu turaze yuko ufise uburenganzira burengeye abandi nkuko abene gihugu bakwizigiye ngo dufasha mu kubaka igihugu cacu. Namwe ngira research ndaba Ethiopia yaciye mu bibazo nk'ivyo Burundi bwaciyemwo ukuntu yashoboye kuba developer. Naravye mbona hari nk'imiliyoni 3 by'aba Ethiopia babaye hanze mugabo bashoboye ufasha igihugu cabo kugira ngo gishibashe gutera imbere. Natwe nanje ndaja ngaha ndibaza ati burya anye umukuru w'igihugu cacu hamwe yo twemerera twebwe abarundi bavukiye hanze bagakurira hanze batazi uburundi bwabo mukadutegurira amatongo. Burya ngo abasangiye ingovye birashoboka yuko bashobora gusangira inkoko, mukadutegurira amaparasera ataraya gusa tukirihira twebwe nyene tukiyubakira twebwe nyene. Abari hanze aba diaspora n'abandi baba bavukiye mu mahanga mugabo bumva yuko bakunda igihugu cabo
kandi bipfuza kubaka igihugu cyabo, mukadutegurira amaparasera ahantu mubona yuko bikwiye, tukiyubakira amazu yacu, hanyuma abo bana bacu twavyariye mu mahanga tukaza tubazana tubabwiye ati ngaha anye aho so yataye ubugi. Ubwo nubwo mbivuze ndumwe ndazi yuko hari benshi bavyipfuza, mudutegurira amaparasera, mutubwire turihe, birashoboka yuko turiha, twongere twiyubakire twebwe nyene ubwacu. Hanyuma ndibaza ibi bizafasha no mu iterambere ry'igihugu canke ekonomi y'igihugu urambangira, kuko indimi zisigaye zabaye gongana kubera amahanga yabaye menshi. Abana bacu hageze uko tuza mu mavakanse ngaha buri kwezi muri Europe, umuntu ashobora gukoresha ni hagati y'amajana 5,000 canke 2,000 kufisa umuryango wagutse kugira ngo ashobore kubaho. Dufashe vakanse buri famiye ije iraza muri ubwo Burundi bwacu, tuzogira amafaranga twahora dukoreshereza ngaha tuzoza kuyakoresha mu Burundi. Ufashe nk'imiliyoni nk'abantu 30,000 buri mwaka bashaka kuza gukoresha amayero 2,000 canke 3 canke 4 buri ku kwezi kumwe. Ndibaza yuko bizoterera mu iterambere ry'igihugu cyacu. Igihugu cyacu kigatera imbere, kigatezwa imbere n'abaco, kigatezwa imbere n'abene gihugu, kigatezwa imbere n'abadiaspora, kigatezwa imbere n'abari hanze n'abari nyuma y'igihugu, kuko twese burya turashobora kubaka igihugu cyacu nubwo tutakibamwo, ariko turagikunda kandi turacifuza kukibona. Jewe nk'umwe mu bana bavukiye hanze y'igihugu, amajambo yanje mvuze ndayacagagura kuko hari benshi bafise ivyo bavuga. Reka ndangirize ngaha ni inkenguruka yuko kumbure ico gitekerezo canje mwogitorera umuti, nyakubahwa mukuru w'igihugu. Imana iguhezagire. Nyakubahwa mukuru w'igihugu, jewe naho nturinda kwivuga mwamaze kumvuga, noneho ni niteka uko muri abantu bose bari ngaha ndakeka ko amazina uzi ari makeya, ariko jewe wamaze kumvuga izina. Mugabo ari abatanzi, jewe nitwa Ivyo Claver MBONIMPA, maze ngaha mu Bubiligi imyaka 6. Rero nukuri jewe numvirije amajambo umukuru w'igihugu aje kudushikiriza, ngize nti yaba amajambo yacatora inyishu z'ibibazo bihari, aba bose bari ngaha nta wasubira kwidoga, mbere n'abataje nta n'umwe yasubira kwidoga. Amajambo meza asosa, ayo majambo uvuze natwebwe mu mutwe wacu niyo dufise, niyo twama twifuza, mugabo tukabura inyishu. Ariko rero ko mufise icyo kiyumviro, ko muvuga ayo majambo, kandi twama twumvise amajambo mushikiriza n'ukuri no mu gihugu hagati, n'amajambo meza yubaka, mugabo bamwe bamwe tukidoga abandi bakidoga ati none ya majambo yavuzwe yose ko atanyishu tubona. Mugabo nkagaruka, burya umukuru ntaba mubi, kenshi na kenshi babi n'abahanuzi. Wewe wavuze ati twavye turi benshi, nukuri ntawashobora kureka kwitaba, kuko jewe nari nsanzwe ndakuzi, ariko benshi ngaha ntibari basanzwe babazi. Kandi naho turi ngaha, nka jewe naho ndi ngaha, uburyo ngo jewe nahunze umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste, aba nka gatoya, jewe Evariste ntacyo dupfa. Ariko rero jewe nkagira nti abarundi bakwitavye ari benshi, uko bashaka no kukubona bama bakumva. Jewe numvirije abantu namanca hirya no hino, nukuri abakwidogera ni bake,
kuko nta n'imyaka myinshi uri umukuru w'igihugu mugabo n'imyaka umaze yego nta nyambi uragahunze hari bicamwo bamwe badashima bibi mugavyo bibi si uba wabikoze nimwe navuga nti burya umutware ntaba mubi babi n'abahanuzi reka rero nshikiriza utubazo twiwanje nyakubahwa umukuru w'igihugu jewe ndi ngaha mu Bubiligi murazi igihe navuye mu Burundi nimwa mutabizi hari abahanuzi bababwira jewe ingene ndi ngaha ingene navuye mu Burundi rero murumva n'ingene mvuga jewe urazi ijwi ryanje kera urazi ko twavugana ijwi ryanje ntiryarire hari icyabiteye jewe rero nkagira nti nukuri jewe natwe kwicwa ntahekuwe abana mugabo gushika n'ubu nta butungane ndaronka nashaka no gutaha mugabo ntahata butungane naronse ninataha babandi bakwa kunyica bakagandagura abana banje nzoba banabo aho rero ngira nti jewe ngiye ngusavye muntunganirize ndasavye ubutungane kuko nejo bundi nabakurikiranye murira mu kibanza cy'abarundi kubera abarundi baratunganirizwa urumva aribyo tubona nivyo mubona akabazo ka kabiri jewe mwazi ko navuye mu Burundi mfise ishirahamwe impana agatakazi na muntu agatakazi na kabanyororo rero nkagira nti naho nahunze ndi mu buhungiro noneho sinovuga mbeje ko nahunze kuko naje mfise ibipapuro vya leta banzanye ngo nje kwivuza n'ubu sindakira ndakivuza ariko ntivyobura ko notaha magazogaruka nza kwivuza rero nkagira nti jewe mani agatakazi na muntu niko namye mani akuva kera kandi namwe murabizi tumvise ibintu biriko biraba abantu bashaka gutaha none utashe ejo bakagukirera umutwe mu Burundi umaze iminsi 3 wumva abandi botaha gute ivyo rero bica bitera ubwoba bamwe bamwe tuvuga abantu birirwa baricwa noneho ngira imana ejo umugwi w'agatakazi na muntu mwashizeho mwebwe nyene warayitanze icegeranyo uvuga neza uradondagura ati mu Burundi umwaka w'ibihumbi 2021 hishwe abantu 46 batwawe n'inzego za leta 35 banyurujwe hanyuma babugwa irengero mugabe cyadutangaje umukuru w'inama nshingamateka yaciye amuzibiza aramwidogera nyakubahwa mukuru w'igihugu buryo ujya mugwi mwashizeho n'umugwi w'agateka uteza iteka igihugu hajya ukoze neza ukaguha raporo nukuri ibintu byose wobimenya mugabo bagiye barawutera ubwoba bawuzibiza bawugira gute ariho bimeye mwimwe mutazopfa mumenye jewe nkagira nti ujya mugwi nimumubahirize ko twebwe tutakiri mu Burundi twara tubivuga tukabitanga burya inkozi y'ikibi uyidomye ku rutoke nawe izokwiruka ko nicyo gituma n'abayagatakazi na muntu nabo bikora neza uwakoze kijya cyaha atezwa kukwirukako ikindi cya kabiri nyakubahwa perezida mwavuze ibintu by'impunzi nukuri impunzi zababaye mugabo nturabe impunzi ziri ngaha turi ngaha iburaya nukuri ntitwidoga ntiturara tutariye ntiturara tutaryamye mugabo ari impunzi ziri mu bindi bihugu bya Afurika bajya bato bato nibo bagowe nayo ngaha iburaya uzoshaka gutaha azotaha none we nyakubahwa jewe naravye muri 1993 1992 igihe impunzi zataha nakora ku mipaka y'u Burundi
twabona ingene tuzitahana tukazishikana amakomine yabo abamusitanteri bakadubahiriza bakabasubiza mu twabo enda n'ubu nimufata iyo ngendo zijya mu nzi z'abarundi nacyo ziriko ziragorerwa muri ibyo bihugu bariko barapfa barabishwa n'inzara mufata imigambi myiza zijya mu nzi zeke gutotezwa hanyuma zisubire mu gihugu cyabo mugabo muce mubakingira mubuze bajya baca batoteza yuko uzowutoteza impunzi itahutse ari wakoze ikibi nibamuhe sentare imucire urubanza mugabo ntibamufate ngo bace bamuca izosi ntibamufate ngo bace bamunyuza baze kumuta mu ruzi ivyo n'akambaro k'ibara nayo ubundi ivyo ndabivuze kubera impunzi turavugana baranyandikira kandi icyo kibazo si jewe ndakizanye n'impunzi bo nyene bambwiye ngo nze kubaza icyo kibazo akanyuma nyakubahwa perezida ariko rero nabonye ko mukunda gushavura nagomba mbaza ikibazo jewe murazi ko mpanya agatakazi na muntu nakabapfunzwe nukuri muze kumbabarira ntibashavuze mwitonde muze kumpa inyishu nyayo atashava ataki sindabajije ikibazo hari ibindi biri inyuma yiwanje eka habanamba ahubwo nabantumye ati twebwe ntidushobora kumushikira ati twebwe ntidushobora kurira none nanje ndagutuye amosozi yabo bantu ngira mvugire uyakire urabe ingene bobigenza nyakubahwa perezida ngarutse ku kibazo numvise umego nikibaryohera nikijya keke abanyoro bahiriye mu ibohero ry'Igitega simvuze ko ari leta yabaturiye simvuze ko ari ubutegetsi bw'abaturiye ivyo ni ivy'amatohoza bazogira umugabo rero burya ndimenye wari yayeko jewe narapfunzwe ndibuka yuko itariki 21 mu 1996 oya 1995 jewe nahatwe kwicirwa mu mpimba mugabo Imana irakinga bica umukozi yankorera hanyuma hari abandi bari bapfunzwe abarinda uni batoroke baca barabarasa imivyimba yarigandagaye ngaho mugabo icyo nabonye abi wabo baraje gutora iyo mivyimba baragenda barabahambana iteka none rero ubutumwa jewe bampaye abo rero n'imiryango yaburiye abanyoro bari bapfungiwe Igitega ati nukuri baragusavye baharura abanyoro boba bapfiriye muri irya bohero uko twebwe turamaze kuronka amazina mwamwe mwashaka tuzoyabaha kandi turabashimira ko mwemeye yuko hapfuye 46 ivyo nivyo mwashikirije icegera cyanyu yari yavuze 38 urumva bigenda biraduga ariko amakuru dufise n'abantu bamaze kutwitura babuze nukuri bararenga none burya umunyoroso w'umwe na umenye ungene ujamwo n'ingene uvamwo ugize ivyago nukuri urabigira mugabo ugumura umuntu none rero twabasaba mutegeke umuyobozi w'ibohero rya Gitega kandi biroroshe kuko ujya munsi y'irya bohero risha bari bafise abanyororo bose urutonde rwabo ubu nabo bashatse guharura bo bamenya abatakihari kandi kuva irya bohero rihiye nta wundi munyororo barasubira kwinjizayo urumva ko vyoroshe none yakubawa burya umuntu nahato bunu wiwe mugabo akamenya ko yapfuye hanyuma akaronka naho atoza kumuhamba mugabo bakagira ikinogo bagashinga umusaraba ati haninaka najyanda bakarorero igihe bagandagura ndadaye hari abantu twabuze burya hajya hamwe bajya abantu bose hamwe na dadaye hari umuntu umwe tutabonye jewe narishinzwe kwakira ibiziga ni jewe babizanira nkemeza n'ikiziga ndakibonye ngasinya bimaze ubute ntawe twigeze tubona mugabo umuryango wiwe iyo ugiye hajya kuri zya ntatemwa bakabona umusaraba atimaze ubute ivyo ku mutima baruruka none nanje
kuko nzi umunyororo kuko ngende wabaza ndasabye rero mugarukiye iyo miryango nukuri ababuze mubabwire atabanyoro nibakihari aho kazo haragateka icyo kibazo ndagihejeje hanyuma mu kurangiza hari nariko ndacangaha hari abantu bantumye ngo ndabaze ikibazo cy'amaperemi ngo amaperemi yo mu Burundi ngaha ntibayemera ngo ni kubera iki mugabo rero jewe nari kumwihera inyishu nari kumubwira inyishu yariyo kubera Burundi butari bufitaniye imigenderanire myiza n'Ububirigi ariko uko byatanguye mu guru y'inzira iyo ni intambwe dushima muriko muraganira n'u Rwanda muriko muraganira erega ivyo nivyo vyubaka ahubwo rero muce mugarukana twebwe abarundi n'abarundi bose bari hanze mwemere n'ukuri mubakire muvugane muganire hanyuma batahe tuje kubaka igihugu cya kindi cy'iparadizo twazi ko ari paradizo nukuri iryo rizoba ari iteka kuri twese tujye Kristo Mwanye n'icubahiro Perezida w'igihugu cy'u Burundi Mwanye n'icubahiro Perezida w'umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi ciza banje gushima kubona mu mpaye ijambo je nitwa Akeza Tia Kapi nkabamba muri iki gihugu c'Ububirigi ariko umwanya munini nabaye mu gihugu c'Ubuholande mu bihumbi 2012 nashoboye gutanguza fondation akabasokuru iyo fondation ndayitanguje mu bihumbi 2013 naruguruje ikigo Centre Culturel Sokuru maze kuguruza ico kigo Centre Culturel Sokuru nashoboye gusaba umubonano UNESCO mu gihugu c'Ubufaransa kugira ndabasabe bashoboye kudushigikira mu bikorwa vyacu UNESCO yaranyakiriye mugabo imenyesha yuko ntegerezwa guca muri ambassade kugira ivyo bikorwa bigende neza naraciye muri ambassade irambwira umuntu dushobora gukorana araba ibintu vya culture narabigerageje inshuro nyinshi mugabo kugeza kuno munota nta nyishu yigeze ivamwo ikibazo canje rero ca mbere nagomba gusaba yuko mo dusabira ama ambassade y'ibihugu vyacu azara dushigikira iyo turiko turasaba nk'imfashanyo zifasha mu iterambere ry'igihugu cacu na cane cane niyo tunabatumye kugira badushigikire kubera no kudushigikira nk'abana b'u Burundi biraduhimbara nico gihe ntanguje lasema iyo Centre Culturel naratumiye ama ambassade menshi harashoboye kuboneka ambassade ya Ghana na ambassade ya Tanzania baraza baradushigikira bariko barambaza uwaserukiye igihugu c'u Burundi naramaramaye narabuze nico nishura kubera ntawe ari yahashitse cyane cyane nasaba yuko boza baradushigikira ica kabiri naco genda iyo centre iyo association yanje akabasokuru fise imigambi myinshi yo gukorera mu gihugu c'u Burundi naratanguye kurondeza agrema mu gihugu c'u Burundi kugira ndahakorera imigambi myinshi fise yo guteza imbere igihugu cacu narabonye amafaranga basaba bavuga yuko tuyariha mu madevize none ko turi abana b'igihugu c'u Burundi kandi bikorwa dukora ari vy'iterambere ry'igihugu cacu nta kuntu mwodufasha ayo mahera akarihwa mu marundi akabazo ka nyuma ariko kagira gatatu turifuza nk'ubu twebwe hariho abarundi benshi bakora bagakorana n'amavuriro yo ngaha abandi bagakora mu masantre d'Europe turaronka amamateriere menshi dushobora kurungika mu gihugu cacu kugira afashe mu gihugu cacu mugabo tuyarose hageze kuyarungika
tugasanga intambamyi nyamukuru dukunda kuronka ni ibintu vya douane nimwo dufasha exoneration mu bintu vya exoneration bikagenda neza kugira dushobore gushikana ayo materiel tuba dushaka gufashisha igihugu cacu c'u Burundi. Murakoze. Wa mbere wewe kirego ciwe ntiducira urubanza ngaha twavyakiriye ntitwirirwa turabisubiramwo mugabo nagira ndababwire ku bijanye n'ubutungane ingene turiko turabitunganya kugira ibintu bigende neza. Ikibazo cy'ubutungane murabizi mu gihugu ngira ngo nico coba kiri muri nyira yabazana y'ingorane zose igihugu cagiyemo. Je naragerageje basi tubanze tumare imanza zari hari birarane vyose tubirikide. Agandabwire yuko ubwa mbere inama twagize bambwira yuko hoba hari imanza zishika nk'ibihumbi 2,000 mvuga nti reka rero tugire isekeza zose tuze turava intara ku ntara imanza zose tuzimare kugira ngo nari nzi yuko umwaka uheze wari guhera twazihejeje kugira duce rutangura rero gutumbereza ubucamanza neza kuko twavuga tuti ntihagire urubanza ruzosubira kurenza ukwezi kumwe gwatevye. Hanyuma rero tugiye kugira rusasuma y'imanza kwishikiyeyo hari umuntu yari yaturiye akarati muraraba neza abacamanza baranyegeza n'imanza bakazibika mu bubati mugende hose muhasatse rega dushitseyo dusanga nivyo twarose imanza zingana n'ibihumbi 280 n'ibindi muga muri raporo twari dufise ibihumbi 2 gusa nuvuga ibihumbi 100 kugira tuzimarizo za kera gusa ni ikintu kidasanzwe. Numva ni nguvu ubu turi mwisekeza kandi nivyo mu gihugu ndumva abantu banezerwa kuko ubu ndumva bariko baracira imanza zabo kandi bikagenda neza kuko ikintu ca mbere twaravye none imanza zabaye nyinshi kubera iki dusanga imanza nyinshi numva twese umwe wese ufise igikenye niwe yamenye nazogura abacamanza gushikaho hari n'imanza bavuga ko zibikwa mu ibanki nk'ubu urubanza ukarutsinda wewe ntiruje mu ngiro kubera watsinzwe aca avuga ati ntimuruje ndabaha igiturire ntimurushire mu ngiro umwana wanje yigadurwa niyaheza niwe azoza kuruca cyane kuruburana. Iyumvire rero hagahera igihe nk'ico gushikaho twasanga n'imanza ngo uzubona heze imyaka 2 ngo rugarutse mu ntara y'icese kandi gwari gwaracitse nukuvuga twasanze hari akajagari nta muntu yobesha waje hirya no hino. Rero ubu utwace dufata imanza nyinshi dusanga n'iz'amatongo n'iz'amatatu mu miryango duca tubona yuko intaye yo kumugina twasubira kuyikomeza kugira ngo izo manza ivyabona vy'ukuri biri ku mitumba nyene irubanza rw'itongo rucirirwa ku itongo ku buryo haduga muri sentare y'intango imanza zananiranye ku mutumba koko ico turagikora muga duca dusanga n'abacamanza bari ibiturire baruzuye hari n'abacamanza batanabishoboye bariho itegeka atazi no kurisoma bariho ivyo nivyo namaniboneye ntigira abona uru rubanza ruri mu gitabo ikihe mbega ningingiri yihe irugega ugasanga ntavyazi birabaho. Ubu rero nico gituma ijya Conseil supérieur de la magistrature ubu novuga nti iraca imanza zigoramye urumva jugero mal jugé. Ubu rero no kuvuga yuko umwene gihugu arafise uburenganzira bwo kwitwarira urubanza baciye nabi azi ko yarenganijwe iyo gwamaze rutayigiriye ingururizo aca yitwara rero ubwo gwego inama nkuru y'ubucamanza irongowe n'umukuru w'igihugu nyene abarimwo hari habajamwe batowe n'abacamanza bo nyene ku buryo twiyumvira yuko ubu umucamanza kurya igiturire bizomugora kuko azobazi yuko umwene gihugu azokwitwara tugaca tuca turaba ingene gwaciye dusaza ruciye nabi turababwira barugororego nivyo kuko ubwo gwego so guca imanza ruca ruvuga rugorore mugo uwo mucamanza ruciye nawe araciribwa urubanza urumva umucamanza arashobora nawe kuja imbere y'urwego rumucira imanza kandi ibihano birategekanijwe urashobora gutaha burundu ukirukanwa mu bucamanza kubera basanze uri kigaba bavuga bati faute d'incompétence cyangwa faute professionnelle aho urashobora kwirukanwa ubwo gwego urafise uburenganzira bwo kwirukana. Nibaza ko utwo twose nitwo novuga nitwo turiko turagabanya yangeso mbi
abacamanza bari bafise ko twasanze amategeko y'u Burundi ni meza mugabo abayashira mu ngiro nibo bakunda kutugabagabira ubu rero nkuvuga yuko ufise urubanza abona ko gwaheze utakigira iyungururizo warafise uburenganzira bwo kwitwara muri ugo gwego usi kibazo uwo bavuga ivy'imanza ubu ntagira ikibazo kuko ugo gwego ruca rukorana tukiga imanza ni nkuko ubu turiko dukora mu minsi za tuzokorana tugira umwiherero wo kwiga ingene twogira ubutungane bukazo ubutungane koko bugororotsa abantu bose bashobora kunezerererwa ico turibaza yuko mugabo rero hariho ingorane mfise hariho umuntu apfa kugira akantu gatoyi gusa ngo nirutse ku mukuru w'igihugu ntabare aho kuja kuburana bafume bagucira rubuze witware wabonye ubu bose bashaka ko biruka ku mukuru w'igihugu abari waruca irya nama nkuru y'ubucamanza ikorana iyi manza zitakigira iyungururizo ntuzogira ubwoba ngo urumva ngo muri sentare ntayinyuzwa ngo je ngo urumva ngo bararira urubanza rwanje oya uragwitwarira kandi bigakunda rero kirazira yuko cozo no munsi ngo mukuru w'igihugu ahoho noca niruka guca nizo kumugina ibaragyo bariguye hanyuma ikindi turiko turahindura ni ingene abatwara ubucamanza barabigenza ubu twebwe dushaka yuko nk'ubu imanza zigenda nabi mu ntara ya Ruyigi abantu bakaba ariko bidogera imanza umukuru wa sentare nkuru y'intara TJ atuzotegerezwa kwishura kubera iki wawe imanza zigenda nabi kugira ngo uyumve yuko ari wahagarariye ubucamanza muri iyo ntara ibirengana intara ari biba vyamunane nawe nyene abazi kugira nabo bacamanza bagira uri hejuru yabo azaramenya uko urumva ubucamanza n'ugwego rukomeye ntabura amatara azoza kuvuga ngo curubanza uko mugabo umucamanza arashaka kuvuga ati ahi wawe sentare y'intango kubera iki biriko bigenda nabi nyereka cyane utwara nova siege urashobora kubona urubanza ko rugumye rukakunaniro je naje hariho imanza mpora mbona naje nkavuga nti utari umuntu w'incabwenge biragoye cyane ico gihe urashobora kubaza undi mucamanza ari hejuru yawe uvuga uti uyu ni nararibonye ko ari hejuru yaje ati je narose urubanza niyumviriye ndabura ingingo nimwe yorugera kuko naje hariho izo mpora mbona iriga kuba umucamanza utegerezwa kuba umuntu ufise sagesse ubwa mbere urondera kugira ntagire n'umwe arenganya hariho nk'umuntu yumvirije yama WhatsApp wa mudamu bicira umwana wa Nyamwema uvyumvirije wumva umengana ibintu simple abantu baracira urubanza bamwishe mugabo uwo yashaka ko ruciri yarakwiye guciribwa urubanza abona ntaciri urubanza ati kubera iki uyu oro nuko yabona tunze ari wazotanga amande menshi mugabo ubiravye uwo muntu je ndiko ndaraba niyo modoka ntibari banazinanye niba abandi biyiba aduze ngo narisha igitora amahera menshi ngo none reka nje hajya kwa Siyoni mpakira abantu bafashe kuri iki gitoro hanyuma arapakira mugabo jewe nk'umuntu nize ibijanye n'amategeko ndakubwira none we nta gicumuro yacumuyeho kuja gupakira atajeje gupakira kuvuga ntatanga ikori ndavuga nti rega hajya nawe yene yizaniye ubutegetsi bw'igihugu butegerezwa ko ntibura ako ubwo mufatirako mugabo nka rujya rubanza ugumvirije ni rubanza baciye rubanza neza na Jiyombabo kiretse ko uwo muntu bacavuga ati gire nkuko menga we nta nakandi gakosa ari yakoze impande urumva rero ibintu vy'imanza ni ibintu nico tubavuga bati nta munyepolitike akwiye kwivanga burya bavuze ngo nta munyepolitike ngo bucamanza burigenga nti erega nabene gihugu kirazira ko babwinjirira na societe civile kirazira ko yinjirira ubutungane bavuze bati ubutungane burigenga nta ubwinjirira nuvuga abatwara kirazira mugabo nabene gihugu kirazira ko baja nabo kubuja mu gutwi iyo rero bimeze uko nukuvuga ntibabwigenga abatanzi biturire bari bo babugaba abafise igikenya bari bo babugaba ivyo rero nivyo twanka navyo nyene twasanze babifata nabi kukino rijanye n'ubucamanza rero emwe tukiriko gushika tubonye ko bigororotse aho niko no baremesha mwese navuze nti twese turi kumwe agahaze muza murakaza wogira iki naco ntico kunda wogira uko
ariho abambwira ngo irukana abacamanza ukaraba ingene uravye reka ndabwire ico kibazo kandi kugira naco ntigisubire kubazwa jewe maze kugenda intara zose nkavugana n'abantu bakashikiriza ibibazo nasanze dufise ibibazo vyinshi kubera ubugaba bw'indongozi ntibumviriza abenegihugu dusanze batumviriza abenegihugu rero ngasaga iyumvire je ngiye mu ntara mvayo ntoye umuti nk'ibibazo n'imiburi byari byaragashe bishika nka 10 nkaza mbona bariko baranyandikira utumesaje ngo warakoze ngo kuza mu ntara yacu ngo ca kibazo caje caratorewe umuti kandi mbwira buramatari genda ubunyene iki kibazo utegeza kumpinyisho y'ingene magitoreye umuti ariko umwe n'ujejwe ubucamanza habwira nti genda kurikirana naho bunguruje muteza kumenya umwana wanyu ingene urubanza rwe rwageze nkaza numva byagenze neza ubu rero naciye mfata ingingo yuko aburamatari nabo bamanuka kujya jenja mu ntara nabo baje mu makomine ubu rero bariko bagenda ikomine kw'ikomine bavuga bati tuzoza muri komine yi buramatari acajana n'abajye bahinga bose bakorera mu ntara uvuze ikibazo cy'uburimyi haba hari ujeje uburimyi uvuze ikibazo cy'ubutungane haba hari umukuru wa sentare uvuze ikibazo cy'ubuvuzi haba hariho ubutwara ubuvuzi ico gihe rero bakavuga ibibazo byose bafise bavyandika ari ivyo batora umuti bakavaho babitoreye umuti ibyo badashoboye navyo baca bavyandika ubu rero bagira baheze iryo sekeza no kuvuga yuko baca bazana igitabo cy'ibibazo byose byabananiye gutorera umuti babinzanire rero nagira nje nsaba naha muri ambassade erega ni ambassade nayo nyene nk'intara ministre ko turi kumwe ngaha muri ambassade namwe nimuje ko mwumviriza ibibazo by'abarundi bari ngaha muri ivyo bihugu nabo mu biduhe kuko twe tugomba turabe yuko uburundi tuzoshobora kubwubaka kuko je nababwiye ni igihugu gitunze twagize ibibazo by'uburongozi kuva imyaka rero ntidushobora kuzoduga abantu bari mu myidogo ntibikunda aho indongozi ndazirigwa ko twaba tugira erega rero nababwiye mbere erega ntibagabo turabe twemvane none kutavuga ngo nkurikire ingene abandi batwara mariho tuntora numva ngo continuity doreta continuity doreta usaza umwe yapaga kwica ucugira ngo continuity doreta ndibibanda aha twirirwa turagwana ku makontra ajya mbita kontra PPP kontra minier ngasanga none nk'uyu muntu yasinye iki kintu ukaraba ku buryo je nasanze hamwe no vuga nti abantu bose baje mu munyororo umunsi ho kwinjira nk'ibihumbi 5 kuko bakubwiye nkoda kubivuga ngo ni made in mistakes ejo tubanatevye ndavuga nti abarundi ni twebwe nyene tuzohinduka dukiza Burundi nawe woronka muzima ahubwo avuga ngo vaho ndahaje arashobora kuza akaguteranya ngo naka n'umusuma naka nibi kugira umukure gusa ngo ahaje urumva ku buryo avuga ati sije nzobona ndahashitse nico tumuzokumva ngo bamushize mwifu bamushize nukuvuga umwe wese avuga ngo ico hanshikana ubu rero ivyo byose birababaje nta kundi birababaje mugabo utegerezwa twebwe nitwe tuzokwivura nico gituma ubu mvuga nti okay nta kibazo je mfata inkoni ndakubita mugabo n'uzana nawe nyene uzobona nene mwabonye vyashikiye ku mushikiranganje kubashikiranganje bose budandaje umwe yagiye yirukanwe n'ubundi acagenda yirukanwe nyene nawe nyene none ko ntari imana nzomenya gute mwiza urapfa kuzana hanyuma ugacucunga nta kude ubu kare bavuga bati je nzoyiba ry'amahera nzopfungwa imyaka 5 nce nitahira nce ndayarya rero ntekanye ubu navuze nti no yagarukana yose mugandagenda mu gitabo cy'amategeko ndiga hajya mwebwe mubona muri ko mubivuga muri politike mugiye mu mategeko ababwiye none mwe murarabe igitabo kigenga ntuzeye droit administratif cyane abajejo umuntu mbega iyo leta irenganijwe bigenda gute ko leta yama yarenganijwe iyirenganijwe bigenda gute bose usaga bicariye nabo biza amategeko bararondera ngo none vyogenda gute leta irenganijwe bigenda gute abantu kuko bari bagira ko leta ari miliyoni 12 leta hajya urumva nako konye nako karatwisha ko konye ne kuvuga leta ngo leta n'abantu 15
ugafata ikintu ca leta ukiba kuko uzi yuko 15 ntibambonye ebahara bavuga ngo none ngo azohatambikiza hose barabivuga mu mariga garanda babwira nti ntaco we mbonye tuzofatana ugaca usanga rero yego nk'ubu ndamaze kugarura amahera ararenga miliyari zine aze kugarura kandi uwo muntu aca bikivume d'abord abazi yuko none mu mategeko biranditse ko bayerevoke ngene bigenda kuko burya nasanze afise aba fonctionnaire b'ubwoko ni nkabune hariho abanyoni kabisa bakaboko bariho nawe tubivuto tuce hirya no hino kandi babaho hariho ibinebwe kabisa ibinebwe ukabona ko yarashoboye mugakabika inebwe hagaca haba n'abayenkompeta ameze neza ari uko n'inka n'imirima muga nta nakimwe azopfa gukoreye ayicaye aho gusa arindiriye guhembwa mbwira rero wewe uri kujeramo ikinebwe ndakubwira nti wewe ukeneye kuruhuka reka ubanze uruhuke ndaguha amezi yo kuruhuka hanyuma gutyo niwagaruka ntuzosubira kunebwa mwarabibonye ndiko nubaka ibitaro by'amakomine ubuha ndarindira ko bubaka ndabura ndavuga none mwebwe ntubagiriza ko arabasuma nibinebwe cyavuga ni muruhuke rero tubise twe twidusha kwikorera ne mu mwaka umwe ntitwace tubaka ibitaro 36 umwaka umwe gusa ahubwo je mparambaza none amahera ava he je mparambaza none aya mahera avundurutse ko jatayo nabona mugana nabonye ingene amahera y'igihugu yahora asanzara ndayaburorera gutya hajya barufyiri hajya bahora bavuga bariko bararereka ntaco mwarereka burya narabonye aho bibira uje narahabonye kuko reka ndaguha akarorero je nafashe ikiraro cari kimaze umwaka urenga carabomotse ikiraro cafatanya Karusi na Bugenyuzi je navuga none ahantu ni igiki kibujije ikiraro ko kibaho bacambwira ngo batanze isoko ngo y'imiliyoni amajana 7 iki kiraro iki miliyoni amajana 7 cyamvuga nti ayerebe ubu nyene siwe mwirirwa murahembwa mwari mwicariye ngaha ngo murindire yindi societe izoza kubaka mwebwe nyene twabarokise tuzi ko ari mwebwe societe yubaka none muca muja kurondera yindi societe sawa camutaha nzani yindi societe citwa ARB yo ishoboye kubaka mwe ntavyo mushoboye hanyuma baratangura baranebwa ndabwira nti ndidugiye nza kuvayo nshizeho umu engineer azokubaka iki kiraro twagenda turasiganwa kera tukirabana bakubwiye kuja kuva mu kanku ukiteza utunyoni wazona papa jariruka gwatori karabo aje kwivomera mwarasiganwa ko we wase ico kiraro caciye cubakwa ku mahera miliyoni amajana 3 zibura nuvuga none za miliyoni amajana 4 zari zigiye urumva bari bageze ku miliyoni amajana 7 kandi biyicariye ga nuvuga aravuga bati iki ko cagugwa miliyoni amajana 3 tugishire ku majana 7 ayo majana 4 tuzorangere tuyagabura hajya rero urumva igihugu none ko urumva kare kwasiganwa ngo tugiye kurya igihugu mugandazi ko mu misiza uzobona umuntu umuha poste akayanka je ndabwije uko iyi ritme ikabandanya jabene igihugu mwoza tugafatana twese tukarerekera ituganye igihugu ndazi yuko hazotera igihe umuntu kamuha poste kuko kare yavangiye kurya ubazo avuga ati ngiye kwikorera umuzigo uko urira igiti niko bwambure bwawe buboneka ubu rero bwambure buraboneka yunaniwe gukora ubu biraboneka hariho ibintu byinshi urumva rero igihugu turiko turakigorora ibintu hariho n'ibintu batazi nkomwe yabajije ya kibazo citongo je numva ari kibazo coroshe ni haba leta yasanze ari point strategique ushobora kwashira ikambi y'abasoda bakahaba amatongo yose nayo Burundi bavara ku exproprier mu mategeko bakaguha indemnisation kugira uje kuba handi none nk'ivyo sinumva igituba bitabaye nico gituba mvuga ni leta ubu nta kuburana na leta ija kuburana kandi jeje kugutunganiriza erega leta mission ifise no gutunganiriza none ugiye kuyiburanya mugaba navyo nyene nabandiko ndatwe leta regane hajye ugiye kuyiburanya uba wihenze nuko gusa nabo bacamanza batari babizi muhanda bibabwira bagatwega bakuma
leta ikiba jije pact none wowe leta bikuriye ugacuja kwitwara muri leta ubucamanza n'ubwa leta c'est une institution de leta kubera kera bari bazi ko leta ari ujya mu gwa bashikiranganje umwaca muja kuburana n'ijya societe me leta nticumura nukuvuga yuko bimwe nababwira nti tukabimiriyo imiliyaridi 8 tuzohagundana naji wawe ni wacu kuko nahi igihugu nukuvuga rero iyo bakwexproprier hari amategeko abigenga hari umuntu umenga navyo nyene ashaka kubishira mu rubanza mugabo navuze nti wese ukiva mu maso abarundi bagutwenga abantu bagize societe igira amatara ama plaque solaire umuntu agaca agenda akagurira amatonga bene gihugu haya maca yumvikana na societe izoshiraho ama plaque solaire yuko izokimupangira hanyuma twebwe no kuvuga leta irishe ya societe iyo societe igazoca amahera wa muntu ndabibonye nti oya hajyaho ntibigoye déclarer d'intérêt public ca mwenda ministre bameze nk'uri mu kigandaro none yovuga iki n'inzu yiwawe barayirekizisiona rega kubera tutari tuzi leta ivyo byose bya requisition ntavyo tuzi tuza turavyigishanya nova nk'ubu ujya wari gatongo cenca mbaza statut yaryo ntimushobora kuhava barashobora kuvuga bati ijya ni point stratégique ku bintu bijanye n'umutekano muronderera handi birashoboka mugabo ubu sindavyishura ntarabibona ntegereza kubanza kuja kuraba nkabaza abahinga kubera iki ahantu mwe mwahafashe uwo muntu ariko arahomba nagira ndababwire yuko ubu kubera twijukiye uburimwe cyane ubu n'umuntu afise inyovu atarima mu minsi muzoraba tuzomuhana none dupfa n'inzara hari hishinge hajya wase kuririma turari habaririma umunsi washatse kurima tugusubiza itongo ryawe none amatongo ya leta none ntimwabonye ko ngoma ndaye ama cooperative none sico gituma inzara tubaza mu gihugu ibiraya nk'ubu ibiraya twimbuye ino ikiraya kigurwa ngaho ikiro genda ziko mu Burundi ikiraya gisigaye wobizi ni twebwe turabarimye nitwe tuzi gene bigenda urazi kugurisha amajana 5 ikiro c'ibiraya amajana 5 y'amarundi mwumva na madolari umva idolari rigura ibiro bingahe y'ibiraya mugabo nibibuko nyene kugira ngo tugwanye inzara hanyuma rero urumva wabajije ico kibazo ico nzokiraba ariko naganda abwira kandi kantu erega niko ndabumviriza niho ncamenya ingere ndabakebura ngo umukuru w'igihugu ngo ni wafise uburenganzira ngo kurusha abandi yo niwe mfungwa ya mbere ahubwo umukuru w'igihugu razatsinda atsitaye ku muntu gutsitara gusa ijuru riba rikorotse umukuru w'igihugu ni jewe ahubwo bimeze nabi uraza ufashe ingingo mbi murabaza micombero nuko mutari umubona umukuru w'igihugu ngo arafise uburenganzira caye ni watagira uburenganzira nta bintu muhora mwumva mvuga bishira gute ko umudeje yumva yuko acumuye agakorera na umwene gihugu uwo mwene gihugu acaburanya leta mugabo umukuru w'igihugu bakavuga yuko aje imbere y'ubucamanza mugo umudeje ntaje imbere y'ubucamanza bavyo muravyumva shetu baraje navuze nti ubu uzocumura ku mwene gihugu naje imbere y'intahe kuko ni hote traizo leta yari yamutumye gukora ivyiza yakoze bibi none rero arahejeje kumenja naje imbere y'intahe arihe uwo mwene gihugu ivyo yahombye kuko n'umukuru w'igihugu avuga bati ankade hote traizo nanje nivyo natanguye gusoma kugira sinze ngire hote traizo nivyo nahereye ko gusoma rero nagira nkako mwumve yuko umukuru w'igihugu ntafise uburenganzira bwiwe ahubwo wewe hariho ivyo umwene gihugu afise uburenganzira wewe atagira sinababwiye nko mvuze ngo niyanigire ngo mu giteramo nka bamwe bandi kumwe nahora kera baranyemerera umva afise uburenganzira ajya urumva nkako je mission mfise ndumwongere mwampaye iri tunga ryanyu ryose y'igihugu namwe murimwo kugira ngo abari jewe ndabibabungabungira kwizina ryanyu nyene ndabibungabungiye kwizina ryanyu no kuvuga jewe mwarampaye ubutumwa ntegerezwa gukora nico gituma mvuga nti ubutumwa buraremereye namwe ni mubumfashe jeje gituma muzobona ata muntu numwe ntinya ko avuga nozeye umutama Claver yavuze ngo
ngo sinshavure ngo barazi ko nkunda gushavura je muntu akoze amafuti je ndabwira ibintu binshavuza iyo ndenganije je nico ituma ngwanya akarenganyo kandi ndanka umuntu ko niyumvira ko nkurenganije ushavura nka kurya je shavura iyo ndenganijwe hariho utuntu umuntu ubona umenga arafisa akageso ko gushaka gusa utera umutima mu babana birabaho kuko erega urashobora kubaza ikibazo ugasanga ubajije ikibazo cyo gutukana ubwenge erega abarundi turabafilozofe birashoboka ugasanga wavuze akantu ukumva yuko canke nagira ndakubwire Yezu yari ntungane ya mbere ibaho muga Yezu yaranka indyarya yaratutse indyarya arashavura ati espèce de vipère mwantuzewe nk'abana b'inzoka mwe kubera uburyarya gusa bwabo kwiyorobeka yaragwanije ikintu citwa kwiyorobeka yarashavuye gose arabatuka Yezu kanatatukana yaradakubwire je ndi umwana w'umuntu ntacyo ngize ko uburyarya ndabwira nti ntuzosubira ivyo ntibibaho ariko nk'ico kibazo ntavuga ngo ni kibazo kinashavuje kubera iki je ndazi gushika ubu ico cegeranya muri ko muravuga je ndazi ko bamaze kugikora abantu hariho abapfiriye hajya nyene hariho abapfiriye mu bitaro murumva umwe avuze ati hapfuye aba ejo hagaca hapfu wundi ubwo wa registre vya bindi gusa wumva mugabo ikintu nababwira nuko kijya kibazo ni kibazo koko twakurikiranye nkakujya nyene ku muvyeyi akurikirana abana mu muryango mugabo mubanze umenye isanganya nkarijya rimeze kujya abantu bari karsine mbwira ingene bazobashana muri morgue mbwira ingene uzobashira muri frigo novuga icaba kwari gutandukanya urabe records bikunda kugira ngo umwe wese aje mwisandugu yiwe hanyuma abo bashoboye gutora barabahambana iteka n'imisa arasomweye n'imisa amboni forme abantu bavuga ngo bari inyegeje ngo leta bigize nta kintu cyo kwinyegeza nuko haba hariho abafise kagatima ngo ndarosa aho mfatira leta leta umenga nishira hamwe wewe utarimwo nawe urimwo hayo uvumye uvuze guri kuvuma leta nturi kuvuma baje 15 uri kuvuma abarundi bose nawe urimwo rega umuvumo urafata none wowe uzovuga ngo Burundi n'umuriro uzovuze never yo never c'est un mortel ushobora kwidogera never kumbe yapfuye kera wataye umwanya cyaye kwanga Burundi ngo kubera never ari watwara Burundi je narakunze abantu ni muri Bene umenga bigeze abantu bavuga ngo amatora yibwe hanyuma abanyamigambwe na societe civile bashaka kugumura bene gihugu hacaba umuntu umwe acavuga ati twe turavya abo bivya amatora nta kindi bashaka atari uko mu gihugu cacu haza mwinjyane tuja mu ngwano twababonye imyaka ine si myinshi turabarindiriye imyaka ine heza ntiyacatsindwa none umuntu umugenzi wagiye ku butegetsi nirakubwiye ko abari we uri ku butegetsi arashobora kuja ku butegetsi akabari we atagura guha inkono bwa mbere iyo koko ari ndongozi ibimerita by'ukuri indongozi y'ukuri none nka twebwe urumva tugifise mu mutwe umwene wacu abari we ncanzana hanyuma tuzogira uko ndarose uburenganzira bwo kuzoca ngira utu jezoza ndabivuga kugira muze murandereka mu nkebure hakirika nzadavuga ahabera amakosa kugira muhabone namwe kuko ni byanyu vuza vedwa ku bintu vyiwanyu rero bijya byabaye ni haba hariho umuntu avuga ati jewe wanje none ko ntamubona ntari mu iprizo ntanari muri babandi none ko icambere ababura amatari nababwiye bariko bazunguruka hari intara zamaze guheza zifise amakomine make nyango usigaye nka Gitega ari ntuze amakomine menshi na Ngozi none abo bantu ni kubera iki badashobora kuvuga bati erega je murandabira umwe we wanje ntari mu gasho ntanari no muri babandi none ni mu ndonderere ko je naganda babwire je naragunduye ikintu nivyo agere cetana babwira je ndabumva baro je sigavuga ati ndabumva ndabategera
twakuze nabi twakuriye mu gihugu nico twavuga nti abana bacu ntibakuriye mu gihugu nk'ico twakuriyemo ni wiyumvire nk'umuntu ashobora kwiga umugambi y'ingene yica agaca avuga ngo ni leta yishe iyumvire akavuga ati je ndarondera impuzu y'igisoda jewe ndi yaranje uburyo hajya mwe ntavyo mumenya nuko tumaze gufata tukamenya siri kwingene igenda mwarumvise umuntu wo muri senere yapfuye ari mu iperereza niho hajya niho naciye numirwa iyumvire umuntu ari muhira umufisiye siwe anaramukiwe no ku kazi akumva ko umuntu yafashwe agaca aja ku kazi akamukubita byo gupfa agaca yigira abarongozi bakaza kuza mu gitondo bazi ngo bagire enquête mbega bijya bigwanisha yari yabikuye he none inkozi 5 yari kuzirasisha ari umwe no kuvuga hari umugwi bakorana aho bogize iperereza kugira ngo inkozi z'ikibi tuzituze mu gihugu basanga umuntu n'intere baca barampamagara bati ibara ryari riguye ngaha hari umuntu yari yafashwe uku none haje naka yamukubise dusanze ari intere fata bwa mbere fata uwo muntu aramufata umuntu nawe jana kwa muganga baramujana kwa muganga cyahita Imana ari kwa muganga jewe ndabiravye ntazopfa bikubwiye jewe ndumva neza ko ari umuntu yabigize kugira ngo ntibamenye uwo mugwi bakorana kuko inkozi 5 ntiziraseshwa n'umuntu umwe bo hava bamenya ninde bagacagenda umuntu akamukubita miliyoni 100 agenda ashaka kugira uko wewe hajya kuri hajya wewe vyokunda ari murumva nk'ubisha nk'ubwo ugaca usanga cyavanga igihugu cy'u Burundi ngo urumva ngo nabicanye ngo execution extrajudiciaire naho kumbe hari abantu bari korompi bari hajya ivyo je narabonye iyindika umuntu twarondeye batubwira ngo yaranyurujwe tucarusanga harimwo umusoda mu bantu banyuruje uwo musoda acari desert arigira mugubibona abona ngo nabasoda hari yindi ahandi bari bagiye kwica abantu nyene mu muryango uko nyene abapolisi babimenya hakiri kare bagenda urumva ntibabimenye kare babimenye ntaje nyene ipererezo umuntu ashaka kumenya ikintu baca baragenda baca bahurira kuri wa muryango bari bagiye bica hanyuma baca bariruka n'imodoka abapolisi babirukako hanyuma baca bashika muri ambuteyage baravamwe bariruka urumva amasoro ngaha cavuga baca basanga harimo umupolisi yarapfuye uzomenya gute wo mupolisi ari yatumwe nande muganagira ndabwire mumenye iyo tuva yo twanduruka